Mu gihe kw'isi nzima himirije ihimiriza rimara imisi 16 ryo kurwanya abakorerwa abakenyezi bifatiye ku gitsina, umuhari n'amahoro. Abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano ubandanya gukangurira abarundi bose n'abafasha Uburundi ubatumirira gushira hamwe inguvu kugira haranduranwe n'imizi ako kabi kabishe gakorerwa umukenyezi n'umwigeme. Iryo himiriza rishitse mu gihe igihugu c'u Burundi gifise ibibazo bikomeye mu butunzi no mu mibano, nk'uko biboneka mu vyegeranyo bitandukanye vyakozwe n'abahinga, aho vyerekanye ko Burundi bwashizwe mu bihugu bikenye cane kw'isi bushobora kuba ari nabwo bwa nyuma kuri urwo rutonde. Igisata c'indero carasinzikaye cane. Birazwi neza ko umwana wese afise uburenganzira bwo kwiga neza mu mahoro no mu mutekano. Indero ni ishingiro ry'umwidegemvyo ku muntu wese kandi igahindura n'imibereho mu kibano. Itegeko mpuzamakungu rikingira agateka k'abana ryashizweko umukono n'igihugu c'u Burundi kw'igenekerezo ry'indwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2018 mu gace karyo ka 53 riratangaza icese ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kungura ubwenge, kuja mw'ishuri no kugira umuco umuranga. Iryo tegeko rero riratandukanye n'ibikorerwa umwigeme w'umurundikazi kuko niwe yashikiwe nako kabi kabishe, nk'uko amaradiyo n'ibimenyeshamakuru bidasiba kubitangaza. Uturorero, ikinyamakuru Agence Burundaise de Presse ABP caratangaje kuwa 24 Myandagaro umwaka wa 2022 ko mu ntara ya Muramvya ku banyeshuri 5,600 bahevye ishure 3,422 arabigeme. Ikimenyesha makuru La Voix de l'Enseignant mu makuru yaco yo kuwa 23 Ndamukiza umwaka wa 2022 mu ntara ya Rutana mu mwaka w'ishure w'2021 ushira umwaka w'2022 abanyeshuri 3,334 bahevye 1,446 bakaba arabigeme. Ni muri iyo ntumbero umuhari n'amahoro uherutse gutunganya icigwa ku bituma bigeme bahebana cane cane amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi. Ivyo bintu birateye amakenga n'umutima uhagaze. Icigwa cakozwe n'umuhinga carerekanye ko ubukene buza imbere mu bituma abigeme bahagarika amashure. Biratangaje cane kumva ubukene ari gituma abigeme baheba amashuri mu gihe amashuri y'intango n'ayisumbuye bizwi ko biga ku buntu. Ariko rero nuko vy'ukuri ku mashure bitameze nk'uko bitangazwa, hariho uburyo bwinshi bw'umurengera busabwa abavyeyi kandi ataho bayakura. Uturorero n'amafaranga y'abazamu, amafaranga yo kubaka amashure, amafaranga y'intega bizoza, amafaranga y'abigisha babakutsa kivi. Icigwa carerekanye kandi ko umwigeme aheba ishure kubera igitsina ciwe, agatwara inda itateguwe hamwe no kugenda kubaka ku nguvu. Ikibabaje cane nuko abo banyeshure bafatwa ku nguvu n'abarezi, bagafatwa ku nguvu mu nzira y'ishure, bikanashika bikabera
mu kibano kandi bigaca biba akamizwe n'ingoma. Ababikoze ntibafatwe ngo bashengezwe. Ikindi ni umuco wataye igihe utuma umwana w'umwigeme batamutera intege ngo yige amashuri. Baracafata ko umwigeme ari uwo gukora ibikorwa byo mu rugo, afashe nyina wiwe, bamutegurira kuba umukenyezi n'umuvyeyi mwiza. Ivyo navyo ntibisaba yuko aja kwiga amashuri. Ivyo vyose nivyo bituma atiyemera kandi ngo abimboneza ko kuko bagumye bamusubiriramwo ko azoronka umugabo amufata neza, bigaca bituma aguma atidegemvya ubuzima bwiwe bwose. Muri ico gihe ingaruka mbi ntizibura ku bigeme ubwabo hamwe no ku gihugu.